abazungu mukuza baje umutorera haje umuzungu wa mbere wa muzungu sigifu yarapanze mu kibondo atuma kuri nganji ikoranya abaganwa bose. Turipfuza ko mu myaka mikeyi Uburundi buzotamarirwa n'amakungu turi kumwe n'Imana turazi byose birashoboka. Nico ituma ndabwira nti tubumwe tugira urukundo kugira n'Imana igire ahimaniye. Igihe twari ko dutangura kubaka izi ngabo mubona uno munsi murazi ntivyari vyoroshe, ariko kubera uwo mutima w'abarundi wuko dutegeza gukingira igihugu, kubaka ingabo z'igihugu n'inyamiramabi ntivyatugoye. Ariko rero dutegeza kugaruka ku karanga, nico gituma mu ngabo z'igihugu twaraye dufashe iyindi ntumbero yuko abarundi twese dutegereza kwiyumvamo igihugu kandi ko dutegerezwa kugikingira no kukigwanira. Kugira ngo igihugu kw'Ukukire koko cumve ko gifise agateka, kiba gifise abenegihugu bumva kandi bakumvira. Ubusimbira hamwe ntibushobora guteza imbere igihugu, abantu bagayana ntibashobora guteza imbere igihugu. Kugira igihugu gitera imbere turumviriza indongozi, hanyuma tugakora ibitegereza kugira ngo igihugu gitere imbere. Ahaza kuba ukwikukira nyakuri, haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe.